muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati ntimurunde amatungo yo aha kw'isi aribwa n'ingese n'umuswa, ibisuma bikimba inzu bikayasangayo. Nimwirukire itunga ryo mw'ijuru, aho ingese n'umuswa bitabarizwa, aho ibisuma bitimba ngo vyibe. Kuko aho itunga ryawe riri, ariho agatima kawe kaba. Itara ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe ari rizima, umubiri wawe wose uzoba mu muco. Ariko ijisho ryawe rigwaye, umubiri wawe wose uzoba mu muzimagiza. Nicaba rero ico kuboneshereza ari umwijima, uwo mwijima ni umuzimagiza. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi, umukama yaratwitoreye ngo atugire beranda. Umukama yaduhamagaye ngo umwe wese mw'izina, kuko ashaka ko amugira ingoro yiwe. Mwibatisimu bavukanyi twabaye ingoro za mutima mweranda, mwibatisimu twabaye abana b'Imana, mwibatisimu twabaye ingingo za Kristo. Mu yandi majambo, ibatisimu yaduteye iteka ryo gutunga Imana mu buzima bwacu, ryo kugira Imana mu buzima bwacu, ryo kugendana n'Imana mu byo dukora mu vyose. Twicara, dutera inkuru, dukora, Imana ibandanya inahazwa mu buzima bwacu. Gutunga Imana bavukanye niryo tunga ry'imyaka yose, niryo tunga dukeneye ngo ubuzima bwacu ngo bushobore kugira sens, ubuzima bwacu bushobore kugira intumbero, ubuzima bwacu bushobore kuryoha. Ata Mana dufise bavukanyi twaragowe, turi bicibwa, ntaco tukimaze. Ariko dufise Imana muri twebwe, dutunze Imana muri twebwe, hari byinshi bihinduka. Hari urundi rugero novuga nti dushikako. Yezu ati abazobabona mwese urukundo mufitaniye, bazomenya ko muri abigishwa banje. Natwe bavukanyi, ikizomenyesha abandi aho duca ko dufise Imana muri twebwe, ni ivyamwa tuzoba twama mu buzima bwacu. Turiko turavuga gutunga Imana, nacumviriye mugabo umenga ntiturahashika gose. Turaza gusenga, turaronka amasakramentu, ariko kenshi usanga umenga ni imigenzo twamaze kumenyera, ntawe bitaniye na basokuru bacu, novuga ntib'abarundi basenga kiranga, kuko usanga tuje mw'isengero, turaza kwakira Yezu turamwakira, mugabo wo kwinjira mu ntimatima z'ubuzima bwacu, imvugo zacu, ivyiyumviro vyacu, ugushaka kwacu, inyifato yacu, usanga kenshi yerekana ko ata Mana dufise. Turi aba Kristo, twaronse izina mwibatisimu ko twabaye aba Kristo, twabaye aberanda b'Imana, twabaye abana b'Imana, twaronse iteka, kuko twemeye novuga nti gupfa kubw'igicumuro cacu, hama twemera kuzukana na Yezu Kristo. Twemeye kwiyambura wa muntu wa kera, twiyambika Yezu Kristo. Twemeye kuvavanura n'ivyo byose bitatuzanira ubuzima, twakira ubuzima bushasha bw'abana b'Imana. Sinzi twinjiye mu ntimatima z'ubuzima bwacu,
sindi twinjiye novuga nti mu bikorwa byacu dukora vya misi yose ko iyo Mana ifise ikibanza. Yezu ati ivy'Imana mushiburira kure mukabandanya mugerageza gukora imigenzo ya kera. Ivy'Imana bavukanyi tubishira ku ruhande, tugerageza kuba nk'uko ubuzima uko isi tujana kubaho, ariko tuba turiko turahuba, turiko turaja kure gutunga Imana, kugira Imana muri wewe, kumva ko ushaka ko ishaka ry'Imana riranguka mu buzima bwawe, kumva ko ushaka ko Imana yama inahazwa iminsi yose y'ubuzima bwawe, niryo tunga ntangere bavukanye. Kugira Imana twama tugendera mu muco, kugira Imana muri twebwe, ibitubabaza ibitugora tuba tuzi ko umuhezagira Imana yaduhaye. Yoba ati namba nakira ibyiza vy'Imana nk'ingabirano y'Imana, ibibi vyo kwikino vyakira nk'ingabirano y'Imana. Namba nkengurukira Imana kuko yangiriye iki na kiriya, kubera iki inyimye iki na kiriya ntovuga ati urakani ntazwa mukama ni wuzi bibereye. Uwundi muhinga niwe yavuze ati tugendera novuga nti muri iyi si y'umuzimagiza ariko turi umuco, turi abana b'umuco, twararonse umuco wa Yezu Kristo wamutumurikira iminsi yose, twarakiriye Yezu Kristo mu buzima bwacu, twama tumwakira mu ijambo ryiwe, twama tumwakira mu masakramentu, kuko niwe novuga nti amasakramentu turonka atuzanira ubuzima. Namba rero ubwo buzima tuburonka, namba uwo muco turonka muri twebwe, bisigura ko muri uwo mwijima tuguma ducamwo twokoma twakiriza abo dusanze mu mwijima. Ariko kuko ivyo byose tubironka tukabandera twibera nk'uko twari dusanzwe twibereyeho, usanga n'umuco wacu waramaze kuzima, umwijima akaba ari wo ubandanya utumurikira. Kwica ntibitugora ko tuba dushaka gushikako ico dushaka gushikako, kugira inabi ntibitugwaza mu nda kuko nivyo tuba dushaka, gukora ibidahesha icubahiro Imana canke isakirireko tuba tuvuga ati niko n'abandi babayeho, ariko tukibagira ko tutategerezwa kubaho nk'uko abandi babayeho. Twe turafise Imana nyine ububasha, Imana twakiriye mu buzima bwacu, Imana yatubaye hafi, Imana twabonye, Imana yatwiyeretse. Si Imana twumvise batubwira, ariko ni Imana twakiriye muri twebwe, ni Imana twahuye buhure mu buzima bwacu, ni Imana twikorakoreye, ni Imana twumvise nk'uko novuga nti Yohani ariko arandika inkuru nziza yiwe bivuga. Twibande dusa muri ntukanyira ndayimisa bavukanye, kugurura imitima yacu Imana yinjire, ifate vura y'ubuzima bwacu, niho tuzoba dufise itunga ryose. Mwumvise ko n'uyu muvyeyi amaze kwica abuzukuru biwe bose, n'ivyo yibaza ngo yaronse vyamuciye mu myanya y'intoki, kuko imigambi yacu bavukanye Imana itariho, Imana atayiriho muri uwo mugambi dufise, vyama biherera ha, vyama biherera quelque part, vyama bitsambuka. Ariko Imana irimwo, Imana iri kumwe natwe, ntaco tuzokwigira tubura. Nabateye inkonda babaza ati abo twari ko turi kumwe mwese muhembwa ngahe? Ayo muhembwa ntituyazi twese. None muri ubu buzima yo duhembwa turashobora kunovuga ntigushika rotonte, ntibikunda. Ushaka uhembwa miliyoni 20, ushaka uhembwa 20 ukonsoma ibirenga 20. Uhembwa dukenya atamana ufise uhembwa ari kwa kundi nyene. Mugabo tukama turondera ibitangaro kenshi,
mugabo gusanga kenshi ukwezi kurahera ugasanga upanze n'inzu y'amahera menshi udanahembwa mugabo iyo nzu ukayiriha buke buke, mugabo akantu gatonye kagadutuma novuga nti iyo Mana dushibira ku ruhande. Kutagira Imana rero bavukanye n'amagorwa ya nyuma, n'amagorwa ariko kugira Imana n'umunezero w'imyaka yose. Dusabe umwiranda turiko turahimbaza we yagerageje kwamatyoro y'imisi yose, kwamatyoro y'umutima w'imisi yose, guhunga inabi, guhunga icitwa igicumuro mu buzima bwiwe, natwe twinanate twigore. nawe yarategetse kwigora mu bubari bwiwe bwa misi yose, ariko kugira ngo umutima wiwe ubandanye uri mwiza kandi mweranda. Birashoboka kubizigira Imana bafise Imana muri bo bavukanye. Namba Imana itugirira confiance yo ikaduhamagara ikaza kuvuga ati iri njambo ryanje, kuvuga ati dushimira Imana, uyu n'umubiri wa Kristo, ukavuga ati amen, ikazi wawe. Kubera iki nawe utagirira confiance? Kubera ko utayizigira? Kubera ko utayishimira? Twisabire bavukanye kubw'ububasha bw'intunkanyira ndayimisa, twizigira iyo Mana, ubuzima bwacu buzogira akanovera, kandi ubuzima bwacu buzoronka iteka, n'abatubona babone ko dufise Imana twishimiye n'Imana twizigiye. Amen.